Hari ubwoko bwinshi butandukanye bw'indwara zifata abantu haba mu Burundi ndetse no kw'isi yose. Indwara y'inzara zikura zinjira mu mubiri ni imwe muri izo. Naho itamenyerewe cyane, iyo umuntu ayigwaye iramubabaza gose ikagira n'ingaruka mbi ku magara yiwe. Muganga Boaz Nibitanga aratanga insiguro ku bijanye n'iyo ngwara. Ahanini cyane dukunze kubibona ku nzara zo ku mano na cyane uruno rukuru twita gros orteil. Rero muri ico gihe rumaze kwinjira mu nyama ruca rutera ivyo twita rougeur na douleur na enflure, bica bitera inflammation n'ama caractéristiques usanga iyo ugo gwara gwinjiye mu nyama bitera ico kibazo bigaca haviramwo igikomere. Rero ibikunze kubitera ahanini cyane ubwa mbere nivyo twita poussée anormale de l'ongle. Buriya ugwara rurashobora gukura gutandukanye rugafata indi direction ngo rugakura gwinjira gwerekeza mu nyama. Ico ni kimwe bikunze kubitera. Ikigira kabiri ni mauvaise technique yo guca inzara, guca inzara nabi. Hari abantu baca inzara nabi ku buryo mu gihe ugwara waruciye nabi bishobora gutera ico kibazo. Nayo mpamvu mu guca inzara duhanura ahanini cyane umuntu gusiga hagati ya milimetero 2 canke milimetero 3 uherereye ahagarukira inyama umubiri. Uwo muganga aramenyesha kandi ko iyo ngwara ivugwa mu gihe umugwayi yituye abaganga. Ubwa mbere tubanza kwanza gusubiza gukata tugakura ubwo gwara gwinjiye mu nyama, kandi bisaba techniques wari wese ashobora kuvyegerera muhira. Ni vyiza ko yoja kwa muganga kuko ubigize nabi usanga uri gutera izindi ngorane. Hari ukuntu tubigenza no mu nyuma tugaca tugushira ku miti y'amantibiotique. Ko hari abantu basoze bafise de nature baremwe bafise inzara zikura zinjira mu nyama. Ego muri ico gihe hari n'izindi mpanuro tubaha bagimaze kugera kwa muganga. Hari ukuntu inzara dushobora kuziha iyindi orientation ku buryo zishobora kubandanya zikura zinjira mu nyama. Mumenya ko indwara y'inzara zinjira mu mubiri itandukira, ariko ishobora kuba akaronda ku muryango nubwo bidakunze kwibonekeza kenshi.